Murazi ko ndabakunda muri urugo murazi ko ari bwebwe ndondera naho ndikunda baronderera kazoza kayo sinshaka ko muri kazoza muzobishira ku mutwe kandi naragwanye intambara ngaho muvyumvirize uyo muntu Wardah sindamukeneye sinshaka kubera ko ari umukene papa waridi icyo cyo gitubuziza uriya mwana vrema iyo ni kubera ubukene gusa nikosa papa waridi umukene iwabo ntiyize nta na kimwe ari umuryango wiwe ntuzwi ariko papa ndibaza yuko muri umwanya wari umwanya mwiza wo kontera intege kuvyo je nashimye kubera akazi ndagakora neza ibintu byose ndagerageza ariko umore vraiment ubucuti bwa je nawe umore uwo nishimiye vraiment papa wewe ndiso sibyo nurabe nyoko jewe ndiso sindi nyoko raba jewe umviriza jewe kazoza kawe kari mu bwenge tuzokoresha mu muryango tugeye nabi tuzogira accident nafise droit yo kurongora urashaka uyashimye twani dushobora kumucagurira papa waridi ivyo nibiki ndabaha karuriro kera narindi jewe navuze sanga babacagurira uwo barongora kandi barabana bakarambana attention barabana bakarambana waridi urabyumva neza ariko ubu muvuga ngo twishimaniye ama divorce ni jana kwijana jewe rero subira kukaranga nzokuronderera uwo nshimye yize ava mu muryango wifise bigende neza byose kandi no muri kazoza muvyare abuzukuru basa neza bameze neza atamushimye bazokundana biva mu kumenyerana ivyo byose nibishobisho urarenganya umwana vraiment aho je turi kumwe je nari kushigikira oya sishobora gushigikira amafuta naho ngusonera kandi ngakubaha vraiment mureka umwana atora ivyo yumva umutima we ushaka kandi nshobora gusiza umwana ngo kubera ubukene se kwa umuntu ararondera karonka papa waridi my father uzobibona imbere please kwije mvuga ari ukuri please my father ugeje nunashimye kandi ndamukunda nukuri nimba wabonye yuko nashitse ubwoba nza imbere yawe ndakumvisha ati papa jewe uyu no nashimye for real I love her kandi ndagusavye nk'umuvyeyi unyumvire n'ukuri uduhezagire ku bukwe bwa Jino rya mukuru Wardah please apana Wardah my father please I beg you umviriza nkundira wewe urazi kuri umuhungu mpagaziko nkunda ari wewe nzoraga ivyo wanje mama ariko nkazobikuraga nzi neza yuko mbigusigira uri kumwe na Wardah no tambabaye nico gituma nacoro kuri kuri tubabaririza umwana kandi n'umuhungu umwe dufise tamubabaza kandi akora ivyo ushaka kandi niko ndamucagurira akabishira ku murongo kuri kuri kuramubabaza friend madam urazi neza ko ndiko ndamucagurira umukobwa mwiza yarezwe neza ava mu muryango umeze neza bazokubahiriza ntakiriho it doesn't matter please je ndibaza yuko wewe nyene mu misize nuwambwiye ati umuntu uyushimye umuntu kizira yuko uwundi muntu akuvangira twavuga mu bikorwa by'akazi ntitwavuga mu by'urukundo ibyo yari bwaze kutwa gukunda sivyo reka cyane waridi tuzorondera umwanya tubivuge neza mama ubu byumve ndabikumvisha genda wirukire turavugana papa kubera ko utashigikira kubera ko ushigikira waridi we ntumva ko icyo ndiko ndavuga ari ukuri kuri kazoza kabo
vraiment Marie. Kubera Non. Umwana yashimye Wardah mwihoze mureka rongoro bashaka. Wardah nibirotsi. Mwavuze ko yajyanye ngaho. None Nibirotsi yahashize. Sinshobora kuvyemera umwana wanje nzoza kumuvuza. Nzogenda mbaze kuko ndivyo. Wowe ukunda umuntu ngo nukubera ngo aririmba nk'inyoni, ngo aririmba nk'iki. Abandi bakobwa baracingaha. Rigana na Sandra ahubwo nari mfise ubwoba ko Waridi azohava cangura muri aba karongora hataragera akanyicira akazi none ubu nguyo ngo kuri Wardah ahubwo mumfashe n'ukuri arongore Kamirika umva n'iryo zina Kamirika n'abantu bazovyumva ngo yarongoye uwo muntu mbene bosubira no kumi Mirka azanga bazoncira ubukende aramuzi neza Mirka n'umugenzi w'umwana wacu w'umukobwa wacu ariko niyigeza mushima n'umuzimu kandi naragerageje nace kubimubwira nka mama wiwe ariko nibiri ku mutima wiwe nutumuha umwana ica keneye waragerageje none uri kurazanira mu myaka yacu ni kurazanira abana muri 2020 barongore yo twamushimiye nshigikira n'ukuri akunde Mirka papa Waridi ndagusonera urabona no ku munsi w'ubugeni hamwe azorongora Wardah na faranga na rimwe ry'ubugeni genzore kura kuri konti ariko yorukura Kamirika jewe nzobagabira etage nzoyubaka nayi yesi canke ndayiguri agaze kubera zoba afise Kamirika inzu imirika umuduga umirika zoba na wewe nzokugurunda umuduga kamfashe ka Waridi gahindura atari nzoja mu miti amwanke zorondera abafumo ahubwo ngiye kumurondera umufumo ngo ngwiki papa Waridi ako papa Waridi ni kuri kwimana ngo agakobwa Kamirika ngo inzu imirika ngo ikarti imirika sinzi imodoka imirika ibiki byose we yibaza yuko nawe bimirika Waridi tabimize naho akabidaha byagenda gute ico papa Waridi yibagiwe kwe ega kubaka n'urukundo iyo adafise umunezero Waridi gira ngo ibyo bimirika byose nimba bimirika nuko abivuze bishobora kumirika mu mutima wiwe umunezero nje kintu cyambere vraiment ariko aranyikira umwana akashaka kumuha ama stress y'ubusa vraiment je sindamutahura nukuri kw'Imana pega umugabo ngo no kubafumo zoja ariko nazarongore Wardah ariko nanje ndi nyina zohagarara bw'umu sishobora kuvyemera Sasa nikwambie kitu Wardah. Yaani hivi mimi kukupa ofa ya kwenda Bujumbura uenda kufanya kazi ndio umeenda kwenda kufanya mapenzi Wardah. Sio useme kama mwenyewe hauyajui. Umenyanyua mguu wako hapo mimi najua unaenda kutafuta maisha kwa ajili ya kusaidia familia yako. Mbona unafanya mapenzi kule Wardah? Ama kweli mtoto usiokuwa na akili. Wewe una nidhamu wewe. Yaani mimi nimekubali kuja hapa kutoa ofa kwa ajili yako uende mjini kufanya kazi ili umstiri bibi yako hapa. Kumbe umeenda kufanya mapenzi Wardah. Sikukutegemea na wala sikukuzania Wardah. Ni mapenzi. Na nani sasa? Na nani? Kwani humjui wewe? Kwani humjui? Sasa kwa taarifa yako nikwambie, umelikoroga utalinywa shogangu. Umelikoroga huko mjini. Tiwili la babake utalibeba. Nakwambia utalibeba. Sio nini? Tatizo umetoka hapo umeenda kufanya mapenzi mjini na mimi nakwambia kafanye kazi ili umsaidie bibi yako. Mimi nimeenda kama ulivyoniambia, nimeenda kufanya kazi nikaimba siku mbili nikakaa pale nikaimba basi. Nikarudi. Yaani leo utakuwa unasema kitu gani mapenzi? Unajikaushaga sasa unajikausha kabisa. Maisha yangu sijui mwanaume sijui kupendana na yaani hapana sijui hata niseme ni mapenzi mimi. Sasa nikwambie sasa. Kwa taarifa yako, wewe ulipendana, wewe hujaacha. Nimepokea simu ya kwamba wewe kule umeshalikoroga mtoto wa watu hasikila mtu kwa sababu yako. Sasa lile ambalo unaenda kulifanya kule mjini utapambana nalo simo. Baba yake, timbwili lake utalibeba shogangu. Simo. Sijaongea naye. Kwa taarifa yako uimba wala mamake na kuimba utajua moja. Mimi nilikuwa nakuja tu kuambia hizo tabia uache shogangu. Umekwisha, umekufa. Simo. Mimi nimekupa ofa kwenda mjini ili umsaidie bibi yako. Sijakwambia uende mjini ndio kufuata mapenzi. Sasa ndio umeshalivuruga mtoto watu hasikila mtu kwa sababu yako. Sijaongea na mwanaume. Jifanye sasa kama umezaliwa jana. Jifanye kama umezaliwa jana. Hivi kweli tabia yangu hawajui. Kweli hawajui. Na ndio maana mimi nikashangaa nikakufuata hapa. Hizo tabia kama ndio umeanza mwaka acha. Kuimba basi kama ulivyonielekeza. Nilienda kuimba basi nikarudi mimi sijaongea na mwanaume. Sijui hata niseme
Tatizo nini? Nimefanya kitu gani? Unajifanya uju kuongea. Sasa utaona mziki wa babaki hapa, utaongea shogangu. Sasa utaona mziki wa babaki. Wewe umeenda kule kuna sema unaenda kuimba, kumbe unaenda kufanya mapenzi. Sasa bibi yako namuonea huruma mzee wa Mungu. Usiseme kitu kama hicho. Baki na mzigo wako, mimi nachomoka na kwenda bibi. Tumemaliza. Jifashe gute none nga Senge wanje je naguhamagaye n'umunsi kugira ndaguhishuke. Ego. Burya ngaha mu rugo hari ikintu kitagenda neza. Igiki. Hari ikintu kitagenda neza kandi ni ikintu nyamukuru mbona yuko atawundi yo kimfasha. Atari wowe Senge wanje. Kimbarire nanje urazi yuko kuri mwebwe abasengezana banje asha ntahengama. Je ndibaza urabizi neza yuko muri runo rugo baramaze iminsi bambwira yuko harageze yuko wotwereka umukazana, harageze yuko vyogenda gukena. Ariko naragerageje kumwumvisha mutama yuko nanje narososhima ariko ntiyashatse no kunyumviriza. Uyo ni Wardah. Yani narinda byiteze. Bimwe baravuga ngo ati Senge ni papa. Yaba na papa afise ivyiyumviro nk'ivyo nyene ufise. Ibintu byogenze neza. Yo. Senge sinkubesha Wardah ndamukunda. Ibyo narinda byitezeho kubera ndazi yuko mama wawe je bundi yambariye yuko akeneye yuko tumutuma ko Wardah aze ngaha garuke kukuririmbira. Ndavuga naho bigeze. Waridi aza yatuma ko Wardah agaruke aze. Yani mu bintu ntagiye kukubesha. No kurya mukubwa ndamukunda. Kandi ndibaza yuko mu bintu bizotuma yuko jewe umutima wanje ibikorwa vyanje ibintu byose nkora bigenda neza. Nuko nzoba mfise Wardah. Kandi nta muntu numwe mbona yuko nobwira no majambo atari wowe Senge wanje. Nukuri ndabigusaba. Urumva yene Wardah kumukunda nyene uramukunda urukundo gukuri Waridi. Iyo yaba hari ukuntu ushobora kuzukanda bajewe mu mutima ukuntu umeze kuri no mwanya. Ndabona yuko atawundi muntu yo mu Munezero yomfasha yuko je nkora neza kandi yotuma ivyumviro byanje bigenda neza nka Wardah. Atari Wardah. Nukuri Wardah ndamukunda. Ntabwo uri muri ba basore biki gihe batakariza abakobwa umwanya bakabononera ubuzima. Urumva yuko uri tayari kubana na Wardah mu mahigwe no mu magogo. Urumva ko uri tayari? Senge je ndibaza yuko itari jambo rishashe nzoba ndakubwiye kandi uhora ubyumva no mu muryango abarivuga. Barakubwira yuko jewe na papa yarigeze kurivuga ati wewe uratandukanye n'indi misore yose ngaho kwibarabara. Ni kubera yuko abona yuko jewe ikintu nihaye ishingano yuko gikora ndagikora. Jewe irino shingano nihaye ryo kumukunda Wardah sinzorihindu kandi naramaje kwishiramo yuko ujya nazombera umugore umufasha wawe. Nta kindi. So rero gico no gusaba no kuri Senge wanje ndabigusabye kandi bimfashemo. Ndabizi yuko ngamuru no muryango wose atawundi muntu ari bumfasha tariwe ndabigusabye vra. Sawa ntacyo Waridi ntugire ikibazo. Rindira je nzogerageza kumwumvisha papa wawe. Urazi ko musaza wanje nawe nyene atoroshe ugira yumva ikintu uramuzi so wawe ngena ameze. Mugabo ntacyo ntugire ikibazo ndakwijeje yuko nzoyaga nawe ndagerageza kumwumvisha ukuntu ingene bimeze. Ndazi yuko nahazogorana mu kubyemera mugabo ndazi ko bizoteba bikashika bikagenda neza. Okay. Jewe ntugira ikibazo wumva amahoro kuri Wardah wawe ndazi uko Imana izobikora ukamubona ukamushikira mu kabana. Uko nabonye papa kwemera. Je ndabizi yuko
ni wamutumbera gusa ukamubwira kino kibazo ubonye n'umutima wanje ko washigikiye gusa ndizeye yuko ibintu byose byamaze guca cyera kura gushigikira kuco wikundiye wewe nyene wikundiye ukavuga ati gende cyari kuri cikira icyo rero nje ndakwemerera ndagufata ukuboko nk'umusengezana wanje umva rero fise nkavuga ati saini nakubali okay so rero razishangaza ikintu cyo kumfasha n'ikiro cyanyuma uno mwanya tuko turaganira papa numvise ko agomba kuza so ndabigusavye genda hariya muri sa wicara umurindire gusa kubera ataravuga ijambo na rimwe niba cyo kintu mushikirizako vraiment nukuri ubikoze uko je ndazi yuko mutamubaye ikintu ari cyo kintu cya mbere umubwira atakindi kintu uramubwira mu mutwe aravyumva nukuri bimfashe kubera ndazi nko minota nka 15 gutya zuba yashize so je ndibaza yuko ugenda uramurindira hamwe urabe yuko icyo kintu gikora ntacyo we niwumva amahoro wizere yuko Wardah bizogenda neza papa wenda mumvisha nta kibazo turayaga tushire hamwe nta kabi biragenda neza we genda mu cyumba ndamurindire no ngaha nabona aje cyamaguruka ndamusange hari okay kibazo kabasi naje mbe ndi Wardah we umva amahoro kazima wamwikundiye ubwawe hama niyashika icyo nosaba utume wasuba nk'umwe magana kuza amazi ugira cyo nishaje ngume numviza baje mu kwava ko yuko yari nawe ntacyo ndabikora uko mwana okay murakoze okay mugira ibihe byiza sawa nawe Mana kuri Wardah yaramupfiriye warizi na Wardah ngabo ntacyo Imana ibikora Sandra, karibu. Karibu yiki. Karibu ya mwenyewe. Kwa kwaja kukaribishwa ngai wanje. Sikuelewa unasema. Unaelewa nini? Karibu. Hatutaki karibu. Hano hasa gutya ngo karibu. Hasa ngaha. Wana gisi kwanza kana Haranuka. Tunakaribisha sana. Numva kudaho. Nini? Tatizo nini? Tatizo ni nini wa mkobwa? Ikuntu gasa. We nungana na Wardah. Kweli kutumva. Amaso yiyo kunasa. Nataka nikwambie au kwa sawa na kakangu Wardah. Unasikia? Wardah? Wardah hamko sawa, unamkosesha amani kule Harare kwa sababu yako. Wardah. Abo bakobwa kumva ariko ratukana hanibiki mwabako nibiki mwita. Hivi naona utuinjirire tuko tuvugana n'umukobwa sinzi ko ari umukobwa wawe, sinzi ko ari umuzukuru wawe, niwe tuba tuvugana ngaha. Ngira ndakumvisha yuko ari umuzukuru wanje. Mugabe ikindi naco. Aha ni murugi wanje urabyumva wewe rukurigirisha ibyo wirisha ngo baranuka wanduce ngaha nibiki baduca ubwo bwa mbere mbonye abana bakobwa bakagira indero urashaka kwinjira mu rugo rw'umuntu nimurugire na hodi yanyu n'uwo muramufumbira ukatabaza gutukana twebwe cyatuzanye mwandakine cyabazanye ngaha urati bituti twazanye n'uwo mukobwa wawe umuzukuru bira burugo umukobwa akadudamushaka wewe Kirundi wako na kuchamba wanasema seme ngo Wardah Mwigisha Kirundi nagakobwa wewe uragahungu bibira banzuriza bibi we nitwaje kurondera wewe none mu twaje kurondera wawe nidukeneye kwaguma inyuma dukeneye nibiki bazugwana kwanza mwebwe nimwe musiga mwironderera abagabo ya Wardah wamufaniye basi kama ni wako sasa wewe awani ronderera none abanyosiranye babanzurekesha icara hasi jewe ndababona nawe uzokuhonyera ku mutwe je nkiriyo none bibiri yambaye ibi bintu yambaye ndindira kwanza naho musana nawe urabona ingena jeno sanuwo ire anufungora nawe enda tumakeneye ko basi urako mukodoye wigize biki wewe ibyo muhira ibyo mumuzi
Bibi mwihanize kwanza umukobwa wawe. Abana bo mu Waba ni umukobwa wakwiranye. barabavuze yuko atandero mufise uno munsi renda bibona. Wabyumvise bibi. Ndabibona n'amaso kora no muri zire mu kinjero na abana amagambo. Mubwira umwana wawe areke gukora. Ahubwo imbira imbura kimazi nimwebwe muvuye Bujumbura nino gudukana. None ukubera cyane ndazakubwira. Shakuraza umusumura boni wayo ushaka. Ushaka yuko ndakubaza yaraje wanyu ushaka Yaraje. wabwira icyo aje gukora wabwira icyo aje gukora aje kwigisha ngo aje kuririmba ari ntabwo dukeneye ingozi ariko rero azanura nimushaka yuko wari ngo mumvire mu rugo ariko umenya ko wawe mushaka umwana wawe yasananye yuko zakuzanira mu kwariya ndindira kwa ndabereka urabona icyo mputakazi urabona ndabakuruye ujyane ibikoshi yanyu usigarane imigisha n'umwana wanje Wardah basijana mwabagesera urabona urubi wanje uza kubuza amahoro n'umwana wanje kweli urukata mugabo atanga muragaruka basha no muzoro urabona jamani Mola wangu nini ewe Wardah mwana bibi mtoto wangu nachoka kabisa wanakuchosha tena sana wewe ulikuwa usikie waombe msamaha umefanya kazi gani tatizo ni nini bibi tatizo ni hivi unakumbuka yule mtoto mwanaume jina yake Wardah alikujaga hapa na Wardah namfahamu ndio unamfahamu vizuri tatizo ni hivi inaonekana ule Wardah alikupenda sasa inaonekana ule mtoto mwanamke alikuwa anavaa nguo za kijani na yeye anamtaka yule mwenye alikuwa pamoja ni dada yake ya Wardah sasa wanakuja kukuchambua kama wewe hauko saizi ya ule mtoto mwanaume juu kwao ni watajiri sisi tuko wa maskini tena tunaishi kijijini haukumuona alikuwa sasa tunanuka sisi tunanuka juu tuko kijijini na tuko wa maskini unasikia inaonekana sasa kuna bifu mtoto wangu maana bibi hata wakati nilienda kule kuimba ule dada yake na Wardah hakunishika vizuri alikuwa ananionyesha dharau ulishaona kama vile nanisi niko takataka na karibu yake si juu uko maskini mtoto wangu juu uko maskini nikwambia bibi ya mambo haiwezekani acha tuachane nayo mimi na Wardah ni kitu ambacho najua kama kiwezekani tuko watu tofauti lakini usiwe na hofu sisi tuko viumbe vya Mwenyezi Mungu unasikia Mwenyezi Mungu anatupenda na anatuona wale watajiri hawawezi wakatushitua hata siku moja tutaomba dua Mwenyezi Mungu atatuwezesha kila kitu lakini simfai bibi simfai haumfai Mwenyezi Mungu kama Mungu amepanga hautageuza lolote na wale waseme watawaleta hata mbingu hata ardhi yanguke kama Mwenyezi Mungu amepanga itaenda vile vile kisi Mungu alipanga na usiwe naoga mimi ningali hapa sijafishwa niko na wewe hata wani na hata kuje nani nitakuwa niko hapa hautakuwa kitu nyamaza mtoto wananiulizia mtoto wangu anapotea basi mamangu basi tuende ndani